abanyagihugu bo ku musozi wa Kagaragara zone Buringa komine Gihanga ngo ntibanezejwe na gato n'inama baheruka kugirana n'indongozi harimo mbere na musitanteri wa komine ya Gihanga. Iyo nama rero ikaba yari yerekeye ingene borabira hamwe ibijanye n'amatongo yabo, igice kimwe kivuga ko cyegukira uruhongore kama rwa Rusizi. Reka rero twumvirize amakenga y'aba banyagihugu. Yewe nitwa Bitareho Auguste, nari umwe muri aba banyagihugu bahora baba mu Kagaragara. Uyu munsi hari inama irongowe na musitanteri atwara komine Gihanga Leopold Ndayisaba, yari kumwe n'abajejwe umutekano, abasirikare n'abapolisi, yari kumwe n'abajejwe aka karere k'ishamba rya Rusizi. Ni kuvuga ingingo yafashwe ngo ni itegeko ry'umukuru w'igihugu ryaje kwagura ishamba cimeza rya Rukoko rihanamiye kuri aka karere ka Rusizi. Hari aho baje kuderenita bacisha mu mirima yacu kuko ubwa mbere bari bayitwaye, rero basa n'abaje kumarira, hanyuma baca bagomba guca hibarabara. Iryo barabara rero bafashe iyo ngingo ngo ricibwe kuko umukuru w'igihugu ngo ariwe yategetse iyo ngingo. Natwe iyo ngingo ntiyatuguye neza kuko bavuze bati nta muntu ashobora gusubirayo muri iyo mirima uretse abo bajejwe iryo shamba nibo bazojayo. Iyo ngingo rero ntiyatuguye neza, dusa n'abafatiwe amaboko imugongo. Rero byasaba yuko bo turonsa ahandi dushobora kurima ngo dutunge imiryango, bitabaye gutyo tuzoba tuguye mu bana. Jewe nitwa Nakintije Melania, nkaba navukiye aha mu Kagaragara. Rero ingorane twege tugize, tubonye badutwara imirima. Bamaze kudutwara imirima, inama yabaye twebwe by'ukuri umwanya umwe ntiyaduhumurije kuko batubwira ngo nitugende twicare muhira ngo turindire. Natwe kurindira nitwumva ico tworindirirako. Twege twakura ako gaceri tugacirira ibijumpu, tugaca turima ibiharage dukuyeyo, imvura yabitasoye tugaca turima ako gaceri. None kugeza akanya n'iyi saha rero bakatubwira ko ari itegeko ry'umukuru w'igihugu. Umukuru w'igihugu nk'ukuntu tumuzi, akunda abantu, akunda uburimyi, natwe tukaba twarabarimyi, ntitwumva ko ari we yotubwira ngo nitwicare hasi dutekereze tubure ico dukora. Kuri uwo mwanya rero turasaba abantu b'ikigongwe, abantu bashobora kutubwira ko natwe tokwicara, baze baturungikira abantu baza kuturabira aho hantu hacu, kuko natwe umukuru w'igihugu amaze kutubwira ko amaze kuza akatubona, nawe ndazi ko bizomutera ikigongwe kuko abantu ni beshi. Abantu bamwe mbere muri aka kanya bamwe bariko baratwagwa kwa muganga, imitima yabavyutse babwiye ko ari kuja muhira kwicara. Aha aya abantu kweri bariko baramererwa nabi gose. Nico turiko turasaba leta rero kugira ngo turabe ico yodufasha. Je nitwa Tarsira Ndayikunda, aha hantu noba ndahakoreye umwanya utari muto. Nukuri naho wumva ko twari dukikijwe n'abajejwe umutekano na musitanteri adutwara, musitanteri atwara komine yacu nziza ya Gihanga, eka n'abatwara umutumba n'abatwara amazone niho bari. Nukuri ntiduhejeje tunezerewe, abarimyi dutashe dusa nabikoreye amaboko cane gose utiguteganya kubahwa. Nukuvuga ko twebwe ahantu twakorera bagiye guhagarika. Baraje barashinga karimbo bwa mbere turakubahiriza, barasubiramo bashinga kandi nakandi nkifata kibanza na musitanteri wa komine Gihanga yabivuze, naho ne turavyubahiriza. Mu nyuma baza gushinga akarimbi aho bashinze amaborne atamwende gihugu numwe abizi atawuhari. Tuza twumva abakozi bamwe baza batubarira abariko barakorerayo, abariyo bavuga ngo hari abantu baje gushinga amaborne. Ntitwamenyeshejwe ayo maborne. Burya narimenyereye mu mico yacu y'ikirundi, uwo musanga itongo mu gihe agombye gushinga akarimbi yaguhamagara mukavugana muti rero turageze gushinga akarimbi tubahirizanye uko nyere bimeze. Rero twebwe ntitwubahirijwe na gatoya. Etwa ntawumvukiye Matilda. Ego Matilda, mweho ivyavuye muri iyo nama mwari kumwe nabo bategetsi mwabivyakiriye gute? Twebwe iyo nama yakozwe na musitanteri wacu wo muri komine Gihanga n'abatware bo ku mutumba. Iyo nama ntiyatworohereze, turi imvuka Kagaragara. Iyo nama yo kudutwara
aho natwe twakwirukira tukarimira abana tugakuraho amakaye y'abana tugakuraho twese ikidufasha ntiyatworohereze yatubabaje kuba yatubabarije yuko baje gucisha amabarabara mu mirima natwe ariho dukeneye rero twe twakwifuza yuko umukuru w'igihugu ariwe yatanze iryo tegeko ryo kuvuga ngo bacisheho ibarabara yuko natwe yoraba n'umuvyeyi niwe atujejwe yuko yoraba natwe aho twimurira tukaronka aho tukorera natwe aho turima ukudaha aho tuba yarahaduhaye ariko yatwimye aho tuba aho turima nabanza turonderera aho tuba muko bacishamwe amabarabara baturonderere aho turima natwe dushinga isuka babana nibashaka yakaye tugira aho tuyikura babana nibashaka kurihigwa amashuri turonka aho dukura urwo rufaranga jeje nosaba nyakubahwa umukuru w'igihugu yatowe n'abanyagihugu kandi bo twemera ko twasaba kuyogera gute ko yorugira komisiyo ikaza kuraba iyo mirima dufise aba babanje kwanza barabe iyo mirima dufise kwiriho bayibone mu nyuma nibavuga cyako tukwiye twangare ariko umukuru w'igihugu yamaze kubona iyo mirima kwiriho ho duharimira abone n'ibisigarira by'amazu biriho n'ubu mbere y'umukuru w'igihugu uvuga cya umufuko uronka amahera ubika umunwa nawo uronke by'ufungura n'umuryango uronke ibyo bintu nibizoba bigikundaga muri ngaha muri Kagaragara muri segiteri Buringa nibizoba bigikunda kubera n'ahantu abantu benshi bahora barimira tuvuge na hegitari 1349 aho bose bagiye kujya gute kuvana mw'iyo mirima mwayo matongo tuvuge gute n'amatongo twavukiyemo kama n'amatongo nta yabasogokuruza bacu yabadawe nabandi bose twabagize gute badosigi none tuji turimeye urongoye urwo ruhongore cimeza we akavuga ko ngo azokoreshwa amategeko mu kwagura urwo ruhongore twa Pacifique ininazwe nkora mu kigo cy'igihugu cyo gukingira ibidukikije BPI nk'abandongoye uruhongore Kamagwa Rusizi muri rusange inama yagenze neza kuko ngira ngo abantu ntibari bwatahure neza ibikorwa tuje gukora twabamenyesheje ko tuje kubandanya twerekana imbibe za parike ya Rusizi aho zica ziri mu itegeko ry'umukuru w'igihugu ryo mu itariki 14 mu Nyonyo 2011 ni itegeko ryerekanye ryahinduye uruhongore bwa mbere rwari reserve naturelle shobora kugira parike nationale rero turiko turerekana izo mbibe nk'uko itegeko ribivuga barashizeho amaborne igihugu cyarashize BPI cyarashizeho amaborne cadastrale uno munsi rero turiko turashaka guca umuciro aho ayo maborne yagiye araca kugira ngo tuhaboneshe ko ari we wese ahashitse abone neza yuko yinjiye mu ruhongore kama atakiri mu mirima y'abantu begera asanzwe bahegereye donc habuko gutandukanya ni twagerageje kubibumvisha uko bo bibaza ko kumbere tuje kubanyaga amatongo n'ibindi ariko twaberetse ko ari umugambi w'igihugu kandi ari umugambi utaje guhonyanga cyane amatongo yabo ahubwo uje gukorerwa mu gice citirirwa parike nubwo hariho hamwe tuzoza turaca dusanga hari imirima y'abantu mugabo twumvikanye ko aho tuzosanga hari biterwa bitarera neza twumvikana ko tuzobigenza ko tuzobikora turi kumwe nabo bakatubwira umwanya bifuza ko byo bavyeze cyane tukabandanya igikorwa atawubura bujundi neza ko inama yagenze neza cyane ariko rero hari hasanzwe n'umwidogo abo bene igihugu bavuga bati nyabuna ayo matongo naho bavuga bati mu kwagura igorohongore kama abakozi bajejwe ico gikorwa bo muri ubwo buyobozi mwavuze bwa OBP muri NCN ati nibo baca bagaruka bakarima canke mbere bakakotesha ico isinzi ko mwidogo mwoba mubuzi canke ubufise shingiro ivyo dora tuvyumva sama mose gusa ngibwira bakunda kubivuga ariko ni hako ahantu usanga umuntu afise icyo afitiye ahantu ataba yifuza ko ari ugikorako agashaka kwerekana ko hari ibibazo bihari
ibyo turavyumva kuko niyo tubitubwiye kenshi turabwira ati zana ivyemezo byuko abo bantu koze koko bariko barakotesha aho hantu ivyemezo ko hari ibyo ari amafaranga wowe warabahaye arahugira ngo barandikiranye bambwira ati zana ivyo mwandikiranye ntagiye n'umwana ubizana urumva rimwe bica tubifata yuko mengana harimo no gushikuza bashaka kwikika inyuma yavyo kugira ngo babandanye bamwe bonona cyangwa se berekane ko ivyo bariko barakora hari bari inyuma nk'abakozi b'iwacu. Tubabwira rero yuko uwo afise ikibazo yifitaniye n'umukozi unuriya aheza akabidushikiriza hanyuma uwo mukozi nawe agakurikirana n'amategeko asanzwe amugenga. Aha musitanteri wa komine ya Gihanga Leopold Ndayisaba arahumuriza abanyagihugu akavuga ko batagiye guhomba amatongo yabo. Murakoze twagiranye inama mu ntumbero yuko dukora igikorwa twumva kumwe tubasigura intumbero y'igikorwa kiriko catanguwe na cyane cyane n'abajejwe uruhongore kama rwa Rusizi ko kwerekana imbibe z'iryo shamba cimeza aho ubwa mbere hashinzwe bwa amaco bita baborne hanyuma bagomba guca imiciro. Rero ku munsi wa kabiri uheze hano bari batanga gukora ico gikorwa ariko abenegihugu bavuze bati twabimenyesheje ntitwabisiguriwe ati banza muhagarika ivyo bikorwa. Muri iyo ntumbero twaciye twiyumvira ko twogirisha inama kugira ngo tubasigurire igikorwa acu n'umunsi duhanahana ivyiyumviro batubaze n'ibibazo akababakiye hanyuma bakaba bagereje kubaza ibibazo. Twakaba twanabamenyesheje tumaze kumva ingorane bafise bavuga bati none ko dusanzwe dufitanye amatati n'uruhongore kama rwa Rusizi bashinze amaborone mu matongo yacu badatwaye amatongo ati none bizoca bigenda gute. Ariko twaberetse yuko ubwa mbere ari itegeko rishinga park ryo mu 2011 ari ryo ryaguye imbibe shiraho park ya Rusizi amatongo yabaca asanga arimo iryo tegeko. Rero intumbero yo kuryubahiriza ariko hatafashwe intumbero yo kwerekana imbibe z'iryo tongo. Hanyuma abenegihugu twabaremesheje kuko baratuye nyenico mukuru w'igihugu kuko iryo tegeko yateka umukono kandi turamenyesha yuko nyenico mukuru w'igihugu akunda abenegihugu narijya amaze kurungika intumwa ziraza kuraba ivyo bibazo by'abenegihugu hanyuma natwe araduha intumbero abajejwe intwaro tukabaha igikorwa baduhaye twaragikoze na cane cane co kuraba abantu bari imirayo basanzwe bafise amatongo ingene bayaronse n'uburinganire bw'ayo matongo. Ico cegeranyo kibacarakozwe kibacararungitswe twasabye yuko twari igikorwa kigakorwa neza hanyuma ariko tukishuza iyo raporo twayirungitse higeze kugira ngo ikibazo kuve mu nzira na cyane cyane yuko muri kino gihe aririma y'impeshi abenegihugu bamaze kurima. Twabasabye yuko basabye ko imirima yabo itorandurwa na cyane cyane hazoca umuciro upima metero 3 z'ubwaguke. Twumvikanye yuko ku munsi wa mbere umuntu wese afise umurima iyo bahahagaze kugira ngo arabe ko bubahiriza izo metero 3. Twasabye ko boza bazanye ibiti na cyane cyane cyo biti mambo kugira ngo bazoce bashinga berekane aho izo metero 3 zishika hanyuma turindire ibiterwa biriyo byere biveyo hanyuma hazabone gukorwa. Kandi twanabijeje tuti iyo raporo bimaze gushika turize yuko izonyaruka hazogera kumure kurima irindi rima ry'agatasi zoza ikibazo gisa n'icyavuye mu nzira. Rero abenegihugu by'ukuri babitahuye bari bafise amakenga yuko tugomba kurandura imirima yabo kandi yuko iyo mirima isanzwe iriyo ko batazohava bahabwa uburenganzira bwo kuyikurikirana. Ariko twababwiye yuko bakoresheje inyungu umutahe batse kumbure mu microfinance mu mashiramwe kuzoya no kuguranana basekene yuko bazosaba amabishuri. Twabwiye tuti nibakurikirana iyo mirima ariko bahagarika igikorwa kuko hari aho bishoboka ko ibiciro birakorwa kuko umuciro uzobuciwe mu nyuma hazoterwa n'ibiti impande n'impande kugira ngo ntihagire umuntu azosubira kwitiranya ishamba cimeza n'imirima y'abenegihugu. Ariko ico kibazo ku by'ukuri cabo twabemereye ko tugiye kwishuza twatanze raporo nabo nyene batekane kuko raporo yaratanzwe kandi imeze neza nkuko twayikoranye nabo n'abenegihugu kandi twizeye ko bizogenda neza. Mumenya rero ko ikibazo cy'aya matongo gisanzwe kiri mu bushikiranganje mu byo bujejwe harimo uburimye n'ubworozi nkuko baheruka kuvyishura mu kiganiro abavugizi b'inzego bahaye abamenyesha makuru n'abanyagihugu hari mu ntara ya Rumonge.